amapasi 3 ari mu igori nivyo rero tukavuga ngo umugabo bita Arbeloa ariko azana equipe yabo nziza ariko kwegira Jude Bellingham akamugira nko mu makinyo ushaka kuzana cohesion hagati ya Jude Bellingham umukinyi bita Kylian Mbappé na Vinicius Junior nibigaragara nibo bakadre ba equipe ya Real Madrid abo bakinyi kuri batatu nibo bakinyi bayoboye no kwati mugwi byotanga ikintu kiza cyane kidasanzwe mu gihe iyo cohesion kunda niba se ko bushikana ikintu gikomeye cyane mu Real Madrid. Uno munsi bona Robert nako Houston umugwi witwa na Madrid twarabonye witwa ALVARO Arbeloa kwa rumwe mu mpera zanovuga ngo baje bagira ikintu cy'impinduka zikomeye mu mugwi witwa na Madrid. Uno munsi yaratubwiye ibintu wanashaka kicinjira mu mugwi witwa Madrid yatubwiye yuko agiye kuba aganiriza abakinyi batandukanye babwira ati mbega naka wowe wifuza ko twokorana gute wewe uburyo bwo kuryohera bwo ari uburyo bumeze gute n'iki navyemeza abitwa ba Franco Matutono baravuga ati no munsi ndavye ngene ndiko ndakina mu Real Madrid ati ndiko ndakina mu buryo nuvuga ngo bwiza butandukanye bwo ndiko ndakinamwo ati ndiko ndigaragaza ko ndi muri babakina uvuga ngo sangwe nkina nkuko naho nkina muri equipe yitwa River Plate. Uno munsi uko umunsi ugenda ugihendagurika bigaragara ko witwa ALVARO Arbeloa azahindura ibintu bitandukanye mugabo bigeze umusaruro mwiza ku mugwi witwa Madrid. Aya majambo yavuze ngo icambere navuga ati Jude Bellingham inyuma y'amasaha 48 namubujije byo kwiruka mugabo hakumubuza ko wiruka ahubwo we yaciye kuma yongereza nigeza nyumva aguma abana yiruka mu kibuga yitegura bikomeye kugira ngo asubire kugarukana urugero rwiwe rwiza. Acengera avuga ati rero no munsi ngiye kuba ngerageza ino cohesion hagati y'abakinyi Jude Bellingham Kylian Mbappé Vini Junior n'abandi batandukanye ati tugire equipe nziza acashaka atiganuka komeye ati uno munsi ndifuza yuko bizoba mugabo bishaka kuzontwara igihe kirekire mugabo bizokunda. Aya majambo ya ALVARO Arbeloa kumengo afitiye project dasanzwe mu mugwi wa Madrid ubwo ho buno buryo agomba kuba ko no cohesion urata ko vyoroha mu mugwi witwa Madrid ubiravye Real Madrid na n'ubuyobozi cyane cyane busangwe buri bufashwe no witwa Florentino Perez. Hari umugane bakunda kuvuga bati ngo icerekwa nikibona ikibwirwa n'icumva kandi ukwiga bitera kumenya ndetse no kubaza ni nkaco kimwe. Ikintu nyamukuru novuga ati ALVARO Arbeloa gisa niko kiramwerera cyane mu mugwi wa Real Madrid bwa mbere nubwo yize no mugwi wa Real Madrid arabona ati umugwi bafise buri kimwe cyose wifuza kugira ube mwiza ariko nikiye kintu cyo kiratuma umugwi wa Real Madrid utaba mwiza bafise abakinyi beza bafise umunyezamu mwiza muri rusangi byose ni byiza byotuma umugwi wa Real Madrid witwara neza ariko ikiyo kiratuma utaba mwiza ni icyaha ariko uranyova yagiye gusanga canke twebwe ubwacu byo twiboneye n'amaso yacu twabonye hari habuze ikintu c'imikoranire mu bakinyi kunywana mu bakinyi kumenyana mu bakinyi gutahurana umwe wese agatahura hole yiwe mu kibuga burya gutahura hole yawe nigo rugendo rwa mbere niyo ntango yo kumenya ico bagenza bawe bakeneye ariko uranyumva kuko wamaze kwitahura kamati genda umukinyi nka Vinicius Junior ndazi kudribla ndazi gucrea uriko uranyumva ariko hariyo kandi Mbappé azi gutsinda bivuze je ni nacenga 2-3 nzoba ngabanirije umutwaro Mbappé baje bamucunze azoba ari nakajyo keza ko gumuha pass kugira atsinde neza kuko Mbappé nsanzwe ndamuze ko ari umukinyi azi gutsinda Mbappé karite yiwe n'umukinyi nyaruka yongera agatsinda ariko kuba ari bafise izo mpano zose mu Real Madrid ariko baca babura ukuntu bazikoresha ukuntu bazikoresha babuze kuzinywanisha kuzigira ikintu kimwe kuzituma bumva ko bogwanira ikintu kimwe muri rusange rero ivyo nivyo ALVARO Arbeloa yatahuye yabonye ko arivyo bivuze mu Real Madrid hagishi ku mu Real Madrid cyambere mbere gukora kwabaye gutegura vestiaire kwicarika Vini kwicarika Jude Bellingham kuyagana abantu bakinyi bose kugira ngo abikunde ubwa mbere na mbere hamaze habo bucuti yego ubwo bucuti bwaje muri mu Real Madrid bwatumye bose batahura ati dutegeza gukina uko no mu Real Madrid urabona ko mu kibuga barafise je yabo bakina kandi je bakora kintu no munsi ni yaje nabone hari ibikombe bitandukanye vya UEFA Champions League ndetse n'ivya La Liga no mu Real Madrid uno munsi bako barayikina kandi kanatsinda bayiko bayimenyerezwa n'umumenyereza yigeze kuyikina yakinye muri uwo mugunyene wa Real Madrid uno munsi rero Jude Bellingham amaze kugira esprit yiwe kumva ati ntegeza gukora mu Real Madrid sintegeza kuyikunda je ubwa nta egos ntegeza kugira no gukunda mu Real Madrid rego gukunda mu Real Madrid ntegeza kuyitangira mu buryo bwose bushoboka bituma rero no mu Real Madrid akora cyane kugira ngo ejo azabe mwiza mu gufasha umugwi wa Real Madrid. ALVARO Arbeloa akaza kamubuza ati ivyo bintu gumukora vyo kwirukanga iraba ukuntu bigabanye ariko Jude Bellingham tuzi n'umukinya afise pressing akoresha pressing akora cyane mu kibuga umusanga atamba ikibuga cyose
yirukanga ikibuga cyose imbere umusangayo inyuma umusanga aje gutabara rero ariko akomeza kugerageza kugira ngo agume atagatisha ubwo bwiza bwiwe yari afise ego ashaka kuba ufise ubwiza bavuga ati impano burya irabagarirwa impano utayibagariye irapfa uriko uranyumva niko bimeze Jude Bellingham akagerageza ari kubagarira ubushobozi bwiwe bwo gukora cyane nifuza rero ngo je ndaze ko nkora cyane kanicare oya akomeza kuguma akora cyane kugira kwa gukora cyane kurushirizeho kuba kwiza arushirizeho gukora cyane rero no musi Alvaro Arbeloa nubwo yoza akamubwira ati gabanya mu gihe Jude Bellingham we yumva yuko negerezwa gukora cyane kugira ntabara umugo wanje kiragoye kandi naco kintu ciza kuko na Alvaro Arbeloa ryari twabonye amasanamu amugaragaza yerekana ko hashise ku kibuga ca Real Madrid hakiri kare mu gatondo ka kare isanga 12 z'agatondo yashyize ku kibuga aho Real Madrid bakorera imyimenyerezo ibyo byose ni ibintu byerekana yuko buri mukinnyi wose ari mu mugwa Real Madrid aramaze kumva ko ategereza gukora cyane amaze kugira umutima w'ubwitange yitangira umugwa Real Madrid bituma tuko turabibona uno munsi biko bibashikana ku musaruro mwiza benshi dutangura kwizera ati Real Madrid bagiye gutwara kumbure bya bikombe badusezeranye ndatanga karore kandi kuri Rafinha muri FC Barcelona kuri Xavi Hernandez twari tumuzi ukuntu ameze yari wamukinyi buri umufana wese wa FC Barcelona avuga ati nta mu Brazil twari bwabone atazi gucenga nka Rafinha natuvireho nagende ariko hasi dietafikinyu ava yuko aza mu Real Madrid bimaze gutangwa kumenyekana ko batangwa ibiganiro na Badeco bimaze gutangwa kumenyekana ko Hansi Flick agomba aza mu FC Barcelona yarondera Rafinha mubwira ati bwana Rafinha ndaguhanure wari umukinyi ubizi cyane uri umukinyi nkenegwa cyane muri plani zanje uriko uranyumva aganiza Rafinha bituma Rafinha yiyumvamo icizere ko agiye gusubira kandi kuronka akaryo keza ko kwizegwa mu FC Barcelona atange viewe byose yashaka mu FC Barcelona ubundi Rafinha yarakunda FC Barcelona ariko bivanye n'umumenyeze yahasanze Xavi Hernandez amuca intege atuma Rafinha we mu bwiwe yumva ko yocika intege gutubandanya akora cyane akora mu FC Barcelona n'ivyo akora ntibishimwa yarakina cyane gusa yarazi neza ati nubwo ivyo nokora byose uko vyongana kose ndaze mu 60 Xavi Hernandez ateguza kunsohora rero nta mpamvu yo gukora ariko Hansi Dieta Africa amaze kumuganiriza Rafinha yumva ko aronse umumenyereza agiye kumuha umwanya no gutanga ibishoka byose mu mugwi akunda wa FC Barcelona yumva ko ategeza gukora cyane ayongera arondera umumenyereza wiwe ku ruhande amumenyereza yari muhira canke yari mu karuhuko wewe yumva ko ategeza kuguma akora buri kanya Rafinha yaguma akora buri mwanya Rafinha aguma akora rero ivyo yabikora kugira ngo yumve ko ategeza kuza gufasha umugwi wa FC Barcelona nivyo vyuno mose rero ivyo byose yabikoze kubera yuko yasizwemwo iyo esprit yasizwemwo n'umumenyereza Dieta Hansi Flick uri kuranyuva rero ugukora kwa Jude Bellingham nawe nyene muri wafise esprit kuri uno Xabi Alonso base n'abacisi intege bakiba Real Madrid bose muri rusange kuko hari ukuntu bari babanye kutatuma biyumvamwo ijya esprit yo gukora cyane kugira ngo bakore bumve ko bofasha umugore wa Real Madrid ntayo bari bafise Jude Bellingham kamusanga umuntu aguma yidoga mumenyereza aradukarira cyane ameze uku Federico Valverde mumenyereza ukunuku Mbappe mumenyereza ukunuku Vinicius mumenyereza ukunuku ariko no musi haje mumenyereza abashiramo ya esprit yo gukora cyane abashiramo bwa bumwe abamvisha ko Real Madrid bategeza kuwukorera cyane no kuwitangira kugira bagirene bituma no musi tubona reba Jude Bellingham baguma bakora bumva ko bokora cyane kugira ngo uko gukora ni kugira ngo bumve ko bokora buri kimwe cyose cyotuma umugwa Madrid bifuza canke bakunda kugira ngo wisange mu bihe byiza ubundi kubaka kino kwita equipe ukubaka inzirigano cyako bikombe bimeze gute ubibaka mu buryo bumeze gute ubwa mbere hari kino kwita umwuka mwiza hagati y'uburongozi na staff technique ya equipe ica kabiri kuba kumuka mwiza hagati y'abakinyi n'umumenyereza ica gatatu no kuba cohesion mu kibuga mu bakinyi ivyo ni ibintu bigira kuri bitatu bishobora kubaka equipe iganisha gutwara ibikombe ino equipe ya Real Madrid byaragaragaye ko ari mu equipe iri kirabuzwa n'ikino kwita performance nuko equipe itari kurumvikana gihuze icyo ni cyambere cya kabiri uyu mugwi twaravuga ngo karite z'abakinyi batunze ni mu equipe z'amakarite dasanzwe ni mu equipe tuvuga ngo iburayi hari ama equipe adafite abakinyi nka Real Madrid ifise ariko muri performance gusanga Real Madrid iri hasi gusumba equipe iri hasi gusumba iburi equipe so Arbeloa yaragurutse aravuga ngo nzi neza ko ino equipe ubugibaho bidashingira ku bushobozi bw'umumenyereza ahubwo bishingira ku kicyo no kwita gutahura icyo no kwita umukinyi nkajya muri equipe ya Real Madrid kuko nashinda kubwire ngo usivye ko filosofi yahindutse mu buryo barokirita mu bakinyi equipe ya Real Madrid equipe irokirita buri mukinyi ku buryo wasanga yakuciye mu bamenyereza bagera kuri 5 kana bamenyereza beza ni kuvuga ngo chaque tactique
yaba yamaze kuba zicako habe icagwa n'iki cyagwa kumumenyereza yavuga ngo nzi neza ko Ricardo kakabaye mwiza muri equipe ya AC Milan sivyo ndabizi neza el fenomeno ko yabaye mwiza mu gitandukanye sivyo ndamuzo bita guti yace mu equipe akomakomeye araza hano sivyo ndamuzi ko Luis Figo ari umukinnyi mwiza dasanzwe muri ico gihe reka ngerageze kuba adapte n'ivyo babakina bakinyi siko menye carte ya buri mukinyi hamanze kuba adapte kuri uwo mukinyi kaza bitanga umusaruro rero kuri equipe ya Madrid bwa mbere cyo nubwo ngo Arbeloa yamenye ubwenge buri wese yaravuga ngo uri umugabo ntakize kubazana no equipe ya Madrid kandi anje mubavuga ko ateze kuzana muri equipe nari nimwe navuga ati mbego no mugabo adafise CV araza ko afasha ikipe ya Madrid ariko nawe yabaye umunyabwenge kurusha abandi bantu bose mu kumenya mbega ni kutaka kumanaginga n'amazina rero novuga ngo ubwa mbere kuvugisha Jude nawe n'umukinnyi bigaragara ko nawe urugero rwasubiye hasi kuko Jude Bellingham twabonye igihe yaza muri equipe ya Madrid so Jude tukibona ubutuvugana ubu Jude ni umukinnyi yasubiye inyuma mu buryo budasanzwe siko rero muri ico gihe rero novuga ku ruhande rwanje Arbeloa gufata iya mbere kuza kuvugisha n'abakinnyi bisa nkaho hari abakadre ba equipe bamwe mu bakinnyi bashobora gufasha equipe gutwara ibikombe bitandukanye ni ikintu kiganisha ku ntsinzi ya Real Madrid kandi ibi bizozana impact positive ku mugwi kuko buri mukinnyi azokumva ko kuba muri equipe ya Madrid ibintu yumva ashaka kandi yifuza bize ko bitangana cyo tazita mu kibuga baze guperforminga neza so cyo nomana kurane kwanje rero Arbeloa ari mu magabo ngo baje nka solution cyangwa inyishu muri equipe ya Madrid kuza gukosora amakosa ko tunamo bamenyereza banashaka n'uburongozi mu guhapa washaka abakinyi abamenyereza gusanga rimwe rimwe ntibatahura n'abakinyi batahura bamenyereza gusanga bigiye kuba ikibazo mu byo bwari ziritsa kubera to atamwuka mwiza uri muri equipe ikibazo wanashaka nkuko muko bivuga no mu nzira nziza vyitwa novuga ngo Alvaro Arbeloa aje kweka rahindura mu gwitwa Madrid vy'ukuri niko kuri novuga ko hari kugeza muri kano kanya ariko none kari yumvira avuga ngo yaje ashobora kuba ahantu uvuga ngo abasanzwe novuga ngo arabakinyi bitwa ko arabarejane cyangwa abakinyi uvuga ngo bagize ico bamariye mu gwitwa Real Madrid turavuga izina rya Jude Bellingham ukuntu uvuga karamuha ikizere turibuka kandi wanashaka ko uwitwa Alvaro Arbeloa mu gihe yazamwe mu gwitwa Madrid acinjira yavuze ngo uwitwa Vini Junior ngiye gusubira kuba ndamuha umwanya ati mu gihe azoba ameze neza nta kintu na kimwe kizotuma atigaragaza ngo cyangwa aboneke mu kibuga ati Vini Junior azoma hano no munsi bazanye izina novuga ngo rya Jude Bellingham nagiye n'izina novuga ngo naryo rishoboye ko ari komeye mu yandi mazina ndibuka ko twigane ko mu minsi yeze ariko ikibazo kihari kiravuga ngo uno munsi ko twumva ariko araha icizere abakinyi bitwa Madrid akawe karisunga cyane wanashaka babakinyi uvuga ngo bamari ikintu kidasanzwe umugwi witwa Madrid ubwo uko kumvikana kwananiye bamwe bamereza batandukanye ndibuka abakinyi cyangwa abantu basanzwe batandukanye witwa Juan Laporta asanzwe novuga ngo arongoye ino equipe ya Barcelona yavuze ngo ukuzana izina rya Kylian Mbappé rote mu mugwi witwa Madrid ni kibazo gikomeye cyane ati beza ko bigora ko ashaka guhura Vini Junior ubwo ivyo abandi babananiye gushobora kuba bubaka uguhuza hagati ya Vini Junior Kylian Mbappé rote izina rya Jude Bellingham shako na Rodrigo Goez Alvaro Arbeloa araza kuba yubaka buno busatirizi bwa equipe itwa Madrid tukana busatirizi bwiza ko twavuze ngo mugihe twabona bubatse neza hakaba guhuza kwa bantu bakesha kuri bane mu gwitwa Madrid ntaco tubadashaka umusaruro ugutwara ko bitandukanye ati kuko no munsi bafite n'abakintu uvuga ngo badasanzwe nimba ndibuka ko niwe Robert yabivuze mu bigano biherutse bavuga ngo Real Madrid kuraba bakiba bafite beza ni equipe ifite akibameze neza cyane ubwo Alvaro Arbeloa kino kintu cyo kuvuga ngo ngomba mfata abakinyi batandukanye hanyuma ndabahuze ico kintu kiza gikunda mu minsi mike kuko yavuze ngo birashoboka bikazoba mu minsi ya kera uko guhuza muraza kukubona ko gushoboka bakisha kuri bane mu busatizi bwa Madrid ubwa mbere bwana Ridike nakubwiye iki tukitangora kiganiro mu ntango ngo tukica kuri deba ya equipe ya Madrid naravuze ngo sibwo bwa mbere equipe itunzwe abasare bakomeye uwo Mbappé n'uwo Vinicius sibo bakinyi bakomeye equipe ya Madrid yatunze beza bigire kubanganya urugero ahubwo byari byapfira hehe ubwa mbere mbega responsabilité ya Vinicius Junior mu kibuga ni yihe responsabilité mugabo bita Kylian Mbappé lote ni yihe siko buriya biroshe ko buri mukinyi atakura ivyo karakora mu kibuga mbega ajejwe iki je ndi mu Burundi ariko mugenzi wabo yabaciye ngo bita Karim Mustafa Benzema yarabivuze neza aravuga ngo Jude Bellingham tahura kuri Jude Bellingham mu mediateur
c'est toi le moteur de l'équipe ni uri umutima wa equipe sivyo ndakumva wowe Vinicius menya ko uri meilleur joueur de l'équipe niwe ufasha equipe gutsinda ivyo bitsindo mu kuza gutanga ama assist n'ibyo bigiye bitandukanye we kina ma pelote menya ko uri umusatirizi nimero 9 gutsinda ivyo bitego siko buri wese tahura responsibility muri equipe yande Real Madrid bizogufasha gukora iki ubwa mbere ndaza akamaro mfitiye equipe de Madrid ndazi responsabiliza muri equipe ya Real Madrid ni ntabikora bizagorwa gatoki wanje siko nimba ndi Jude Bellingham nkabanzi ko mfise responsabiliza kuyobora mediane equipe ya Real Madrid ni nabikora mu buryo bategeze uvuga ngo hari umukinnyi bita Jude Bellingham gatuma kibuga kakini bitari byo ndi Vinicius Junior mfise akazi ko kuvuga ngo equipe naza ko nayirondera cyo no kwita madanje nkire ya madanje muri attaque ni vyananira ndi Vinicius akazi bazovuga ati Vini vyanse ndi kimwe na pelote niba imipira sindabitsinde bavuga ngo Mbapelote kazi kibukamunaniye ari muri meforme siko buri mukinyi hari ugo kugwaciwe ariko hamwe cyo kwita ubumwe no kumvikana rero kuri Alvaro ubwa mbere intambwe ya mbere yateye no kumenya ku managing cyo kwita amazina uburinganire bw'amazina agira kuri 3 yego Vinicius Kylian Mbapelote n'umukinyi bita Jude Bellingham kuri gushira kuri balance icyo no kwita ubwiza bw'abakinyi icyo ni cyambere kisho kuza kumuganisha cyo no kwita success yo gufata bakarondera cohesion y'abakinyi bagira kuri babiri barashakana batatu siko kubera iki amvuze ico kintu nimba Mbappe abizi ko ari umwe mu bakinyi beza ba equipe de Madrid akabazi ko afite undi mukinyi ta Vinicius nawe atari mu mukinyi mwiza wa equipe de Madrid ivyo biza kuba bibana bihuzo mu buryo meze gute siko ego Mbappe lotin reka twemera ko ubuyobozi bwamaze bukwemera yuko ari we chef de projet niwe uzoba projet ya Real Madrid nawe Vinicius of course wagonzwe na Mbappe ariko wisinda muri equipe de Madrid equipe rende bivugwa ko ukunda kandi ushaka kuba wabana nyukinira ninashaka kubwira ikintu kimwe bona ridike yego nta zina riri mu nzu ya Real Madrid rigiye kuzana igikombe ya Real Madrid taratwara oya ntari hari siko wowe uri Vini uvuye muri Brazil uje muri equipe ya Real Madrid uje kubaka cyo no kwita amateka yiwawe ku giti cyawe bakwandike kuri page mu gitamo nk'abandi bakibaca muri equipe de Madrid bakoze amateka muri yande muri no equipe uri Kylian Mbappe uvuye mu Faransa uje muri equipe de Madrid na equipe y'indoto yawe ariko menya ko nta gikombe na kimwe equipe ya Madrid taratwara gikinirwa no Kwisi uje kuyiha gishasha menya yuko uje kubaka amateka yawe imashasha muri equipe de Madrid we biravuga ko cyaramuzanye cyane ko twara Ballon d'Or Champions League sivyo muri ico gere bona ridike n'igiki iyo maze gutara ko equipe ari ngurukurusha ataje uje kuyizanira kuje ibindi batayihaye igisikene kumenya ngo ni gute no kubaka cyo no kwita empire yanje muri equipe ya Madrid kuje duvuga ndi mu bareja ndabuno mugwi no kumenya responsibility bise muri equipe ndi Mbappe ndo gutsinda bantu ndara ko gutsinda tsindi ntabitsinze baza kubiyagura kuri jewe ndi Vini gutanga amasite no gukina no kudebloka ntabikoze biraza kumpa bibe marugwako ndi Jude Bellingham nkina katse kigo ni nako bikora bikanka bavuga ngo Jude byanse ariko rihageze aho usanga bwana ridike usanga Vini akeneye gutsinda ugasanga umukinyi Jude akeneye gutsinda bagunganiye muri Federal Palace bayi kibazo nimba uravye kuri El Clasico bakinye ku mwaka weze w'inkino ngo wasanga umupira Vini agunganye na Mbappe ukibaza mbega bakinyi bariko bajahe siko ni gutamya responsibility bafise muri equipe so mbura kurande gwangire amapani ngiye kurabangana risa nk'abana umugabo bita Arbeloa nkaracyo kutigo kamaze kubakora muri equipe de Madrid kuva agishika no mugwi mu kumenya ku balance amazina guzana uburingane mwe no mugwi je mbona azobishobora amapari bivanye n'ukuntu ariko aragerageza kwiyegereza buri mukinyi akiyadabutsa ku bwiza bw'umukinyi wari wese ari muri equipe de Madrid akanamwereka yuko ari umukinyi abereye kuba atejye mu nyanzu akanamwereka responsabilité zo mu mugwi je mbona no mugwi bita Arbeloa kubaka cohesion birashoboka cyane Houston no munsi Alvaro Arbeloa ari mu mugwi wa Madrid ariko arigenza neza ariko atanga ibintu biza mu mugwi wa Madrid kugeza muri kano kanya ariko twibukanye yuko uwitwa Florentino Perez yavuze yuko Alvaro Arbeloa ashobora kuba afata innocence kugira ngo inarangire biyumvira andi mazina mugara mubwira ati niba twaramo igikombe kimwe mu bikombe musigaje ndavuga La Liga canke Champions League nta kintu kimwe gituma udashobora kuba uguma mu mugwi wa Madrid sinje kugaruka mu vy'ibikombe ngo Real Madrid kubitwara ko tuzonabigaruka ko canke twarabivuze ko banashaka mu biganiro bitandukanye ariko no munsi ko twumva mengo Alvaro Arbeloa hari ukuntu mengo afise projet a long term mu mugwi wa Madrid ivuga ngo agiye kugerageza kubaka uguhuza ko abakinyi bashika kuri babiri canke batatu nuvuga ngo ni muri kazoza ubwo ko mengo Alvaro Arbeloa nawe afitiye projet nziza ubwo nawe uraza kubona ko kwa Real Madrid uwitwa Alvaro Arbeloa aza kuba akora ivyandi byabananiye bivanye n'ivyuma z'imisuku urabona mu mugwi wa Madrid
novuga ati uno mutama Alvaro Arbeloa nje ndi kongerageza kumubona canke kumutahura nk'umuntu amaze kugira experience mu bijanye n'ubuzima busanzwe canke ndetse kuko ibintu vya football birashaka gusa n'ivy'ubuzima busanzwe bwana Ridike of course kuko hajye ni mu kazi urumva n'akazi ka misi yose kiwe hajya ntihahembegwa hajya ntihakura agafu k'abana rero novuga ati n'umuntu maze kubona nkaho mengo arafise ubushobozi bwo kujera pressure kubana na pressure ashobora gushigwa kuko uno munsi umugore wa Madrid bamaze kukubwira ati nutatwara igikombe na kimwe biraza gutuma tugusezera tukaza kurondera undi mumenyereza ariko nivyashika ugatwara igikombe nka kimwe mu bikombe bibiri usanzwe unasigayemo canke bitatu kuko mu bigaragara ni bibiri ubundi yashitse ashikira ku rukino rwa Copa del Rey urumva baca baramusezerera rero mu bikombe bibiri bisigaye nivyashika ugatwaramwo kimwe amahirwe ni menshi cyane gushobora kukugumizamo no mugwi mukuru wa Real Madrid urumva iyo ni pressure Bwambere na mbere bamusizeko ategeza kugira pressure rero ntatwara igikombe ndatakaje ukino rwa mbere pressure ugasanga nyene biramuvyutse byabaye nabi wumva arabuze control mu majambo make urukino rwabaye mu gice ca mbere ntaratsinda ntaronka ico gitsindo ategeza kuja kuri pressure ugasanga bimwe yarakuye gukora vyobaye vyiza biza guhindura ivyabaye bibi mu gice ca mbere ahubwo akoze bibi cyane gusumba gukora pressure basanzwe ariko rero je namutahuye nk'umumenyereza azi kujera pressure azi kubana na pressure urumva atagira kuri pressure na cyane cyane kubera yuko ngerageje kuraba mu zimwe mu nkino yakinye ndibuka bahura na Levante igice ca mbere carangiye ubona ko Real Madrid bitagenze neza bimeze nabi performance yabo itari nziza ariko impinduka changement tactique yaje gukora mu kibuga niyo yatumye tuza kubona Real Madrid igarutse ikaba nziza igatsinda n'ivyo bitsindo bigira kuri bibiri ivyo ni vya mbere byatanguye kunyereka tuno mutama rero bwa bundi asa n'umuntu atanguye kunyemeza ukuntu kanaka yego uno munsi ariko gusinda ibitsindo bitandatu muri UEFA Champions League atsinda AC Monaco kandi kanatsinda ugarutse mu mateka uza gusanga hari bamwe mu bamenyereza baciye muri no mugwi wa Real Madrid mu nkino zabo za mbere za UEFA Champions League batsinda nk'ibi bitsindo baratwaye ibikombe witwa Carlo Ancelotti yatsinze equipe ya Galatasaray ibitsindo 3 kwa kimwe ivyo bintu rero jewe bugenda kunze rero kubiraba ko cyane cyane burya amateka arakunda kwisubiriza amateka afite icyavuze hari kwizera rero burya tuje mu bijanye no kwizera nako rero uri kuranyumva burya Yesu kubamwemera ariko na cyane cyane niwe yigeze gusigura ukwizera ati nuba afise ukwizera kungana n'akabuto ka Sinati iyo shobora kubwira ujya musozi ati mukugende hage cyane ajya amajambo ntiyapfuye kuyavuga ngo pour bla bla gusa ajya amajambo arimo ukuri raba subira inyuma kuri Argentine mbe burya yari Batistuta yarinde nibagiye muri jendi wa Bwambere batwaye igikombe ca Mondial hari si Maradona oya Maradona wa kabiri wa mbere umugwi yari Batistuta nimba nihenze Batista no hafi cyane no hafi wa 1950 ndamwibaga izina bisaba kuja kumusesangura kumurondera kugira ngo tumuzane uri kuranyumva ariko mu ico message ngovye gutanga ni yahe ugiye ukaraba iyo Mondial nyene mu mapuri urukino rwa gatatu uri kuranyumva witwa nk'umustar wa Argentine yarahushije penalty uri kuranyumva ariko uwo mwaka byarangiye Argentine batwaye igikombe cya Mondial buri gihe Canada igiye muri Mondial Argentine yabigitwaye nikangarukana niyo nubirimo ubu naho rinda gatora Maradona nawe nyene ugiye ukaraba muri Mondial yatwayemo igikombe ku rukino rugira gatatu nawe nyene ashije penalty batwara igikombe Lionel Messi 2022 kino rwa gatatu bahura na burya yari Pologne yabari Lewandowski yari Pologne yashije penalty samwe na Szczesny uri kuranyumva byarangiye bagizene batwaye igikombe ibi rero bishobora kunyizeza canke kunyemeza inyuma yo kubona Carlo Ancelotti nawe nyene sinavyemeje ngo niko kuri ngo niko bizogenda umuntu ahure neza sinemeje ko ariko bizogenda uri kuranyumva ariko twibukanye neza na Carlo Ancelotti ku kino rwa UEFA Champions League yatsinze ibitsindo bigera kuri 6 uri kuranyumva achatwara igikombe cya UEFA Champions League bishobora no kumwerera n'ubu bikagenda ukunye nako sinemeje ko bizogenda ariko ngomvye kugarukana ukwizera kw'amateka ubizo dushaka kwizera amateka rero uno Alvaro Arbeloa impinduka maze kubona maze gukora mu Real Madrid Bwambere na mbere amaze kunywanisha abakinyi uno musi muri antene murabona Rodrigo Gozi yambaye ikabutura Kylian Mbappé akaca ifoto bakajishira kuri Instagram bagashira kuri Instagram bagatwenga uri kurumva ukabana n'umunezero muri antrenema basigaye bishima Venus gamubona twenga nezerewe afite akanyamuneza katagikanga ico n'ikintu ca mbere rero jewe nabonye pana vyandi vyo kuri Zabi Alonso kumva ngo Vini ngo twemeranye ko tugiye kumufasha kumushikiza Zabi Alonso Rodrigo ngo tugiye kumushikira narababwiye ati jya n'amahenda nshuti mwampaririza ati n'amahenda nshuti barabesha bari abantu uri kuranyumva ariko munyo maze gusohoka Vini yarigeze aramupostinga ngo canke garukura b'amajambo yabivugiye muri conference de presse nawe bamaje ikibazo kivuga ngo kwirukanwa kwa Zabi Alonso bugifisemo uruhara
aravuga ati wapi canke garuka urabe amajambo Jude Bellingham ya posting yandi amwe ya Mr Kagahemo. amwe ya Mr amajambo ibintu vy'uduhemo Ati gusa bwana mister. ahantu rero Dubai. ahantu rero haragahemo ahantu rero haragahemo ahantu rero haragahemo uri kuranyumva urahabona ariko ahantu hari urukundo gukuri haragaragara uno munsi umunywano w'abakinyi mu mugore wa Madrid biragaragaza yuko hari ikintu no Arbeloa yahinduwe na cyane cyane mu mubano w'abakinyi ba Real Madrid uri kuranyumva ngome natanga n'akaroro nkunda gutanga akarorero kuba bakundanye nivyo binatahuritse ndaza abajene bubu nivyo bintu uza gusanga binaduhanze cyane gose uri kuranyumva bona Ridik nawe nivyo biguhana nta kibazo uko bitahura kose uri kuranyumva nuko tubasabe n'ikigongwe na gatoya kubera yuko burya ivyuma ntibinasezerana hariya rero nako ndavuga ikintu kivuga giti bwana Ridiki nariko ndavuga ati twizera amateka nasigoye kubijanye n'amateka nubwo tutovyizera 100% ariko tukunze kubona kenshi amwe mu mateka akunze kugaruka kisubiriza ku kintu ca Arbeloa jemaze kumubona nk'ikintu cyambere amaze gukora mu Rwanda Madrid kandi ciza gishobora kuduha n'icizere ko ashobora gushika ku masezerano yasezeranye abakunzi mu Rwanda Madrid ko ashobora kuba igikombe ca La Liga canke ca UEFA Champions League kuko kanatsinda nuno kugeza uno munsi cizere mu bakinkira amaze kuba kinagaruka hariya uno munsi urumva Bwambere bakubwira ati byose biracashoboka tuko tugwana igikombe ca La Liga dutegeza kugitwara na Champions League bacashoboka kandi Bwambere na mbere dutegeza kuvyizera ko Real Madrid yarahindutse mu buryo bwa mentality yarahindutse
mu buryo bw'umubano mu bakinyi byarahindutse ivyo rero biduha icizere usize ko umubano mwiza uno munsi bafise kwaca wongera kukagira na babakinyi beza uno munsi Real Madrid bafise urumva ko ibijanye no gutwara igikombe biracashoboka kandi ibice byinshi kwijana ati biracashoboka ibice nuvuga ngo vyinshi mu mugwi witwa Real Madrid ariko kandi mbere ko tunasa nuko tunayifatanya n'ivya Real Madrid nyene twinjira no mu ya Champions League aho novuga ngo baza kuba bakorakina kuno mugoroba bakina journée yabo y'umunani twinjira mu makipe canke twinjira mu nkino uvuga ngo zitekanijwe kuri uno mugoroba aho novuga izitekanijwe zose za kuba gesa wanashaka gisa zine z'ijoro aho novuga ngo urukino za kuba runaba hariya gisa zine zose ni match twe twabwiye zimwe na zimwe za ko turaba nuko novuga izitekanijwe kuri uno mugoroba ni match